ndavuga no kuri jewe nuko narapfiriye kandi agukunda kuva hasi gushika hejuru kandi urazi imisi tuyagira atari mike raba rero ucore ndagucare mu biki kandi ubizi none ibiki jewe abo basi urabe n'umusi kumwe basi ntubizi none ibintu bitokunda kubera ntibikunda ko je ndi mu misi yanje nukuri je ndafukanye ntibikunda niwiyumvire kwe ndiyumvira ibintu kandi bidakunda hari uri misi tuyazi ibyo sibyo turaba ntibikunda ntakunze ko bidakunda ntibikunda byumva ko nyene ko bidakunda kwera iki honyene nkawe we nukuri ufise umugore uhenze ukantera inda wowe ushiraye rero ndabuze no gushira urahabuze nyene utinora twiriko twashwa nagiye na mugore wawe aya babwa mu kirundi ciza umwango umwe wonzi none ngoma ngume ku mugore umwe ivyo rero nivyo wawe raba no kuri raba neme ndagaramiye mugabo none ndagusavye no ndafukanye ntabwo warakoze ukangurira bakumbaza ngo honzo gushira ntiyabutse naho twogomba nkagushira aya muzo yakabata ntacyo bitwaye mukabati je ni woshira nkemera wasize ku imiti nta miti mukabati nuziko nari n'imbeba zibera rero nuziko umva n'imbeba none imbeba rega n'abantu rega n'abantu baho zigomvye no mukigazi zirabayo nuko mukobwa no kurira abantu kuri ndabibiki bigasije no kuri cyamenye bawumviriza ko bidakunda birakunda ntibikunda nukuri ndabigusavye Mwiriwe ni mwana Liwe twicare ma. Oya Jesse ni icara. Ahubwo sinari nzi ko ndagusanga ngaha muhira. Oya, nari nciye ngaha nyene mutenda kumutsa. Sinicara kabisa. Wari kurihuta? Hariho n'inkuru nari nakuzaniye. Inkuru nyabaki? Inkuru ndakuzaniye nakobera abahinga. Urya mugabo wawe bwa. Numugabo canka aracyari umusore. Kubera iki? Mwisanze hagarikanye n'ubundi bukobwa aho haruguru. Aho haruguru? Yego. Majahi. Urabona urenganye nyene ahiwanyu ku uduze ugeze hajya ukaca ugenda ukamaja hajya ku mashuri niho ndabasanze je ntaciye ndengana ndababona mana yanje avuye ngambwira agiye ku kazi mana urakoze kumbwira izo nkuru musawa rero kaje ngene ego shaho urakoze yo mana n'umunsi asha mwera musangeyo aho yampembeye sha mana ambwira agiye ku kazi yo n'umunsi turahuza ubwa yo Hano ngiye ntuga yo mana bamba babirisha ubwo no kuri cyamenye nizeza kumenya nabyo none ikimuka nabyenze ndagusabye no kubura umviriza rero wenda akubwiye yuko bidakunda ndabwiye nuko ndi mu misi yanje tahura ivyo ndakubwiye mbere giye menya kari nivyo wamamagarije simba ndaje ngaha narakubwiye ko bidakunda ndiryari sinzi kubera ndaba yumvire ndiyumvira ibiki rega navyo ndi umuntu bye ryari basi ntavyo nzi ndaba yumvire nzokubwira ngira ngo kugiye ku kazi uze kundira abakobwa oyo ngorane ndamutumya amayinite mbwira neza yama mpene ugiye ku kazi kumbe muje kuyagira ngaha uyu ndabusora kugwinjire n'umwana ngenda gusize ntana kimwe genda mubane turabana nyene bazavyoyana kumbe ngo agiye ku kazi ngo cyamenye umwana ndamusigiye nagutunge je ratashe ntivyoyanka nuko nabishaka nagutunge je ndatashe sigara murashwa mbabarira no kurinda ndafukanye vuga bukobwa nibubona wari bwimbirize kumbe umwana araranya amazi ngugiye ku kazi mbabara byacu cyahariye ntego ngo ndaguha Mandang abe shu abe baby sa amasara wancije ngwanje ku kazi kora ko umwanya uri kuragenda kazi keza
kazi keza sheri Sawa.